Rajes animvukira yahe jewe mvuka imwaro pesa mu kumene bisoro kubera ko bavuga ati ngo abanyamwaro barakunda amahera amano kavuga ati ngo abakobwa barakunda inoti eske il est vrai abanyamwaro barakunda amahera nyene hama nawe nyene ukavuga ati ngo umukoresha inoti kugira umukobwa gukunde oyikura mu nyene Hit Gangsta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa salamu bwana Yesu kwa Kristo. Jambo sana kwa sisi wale walio kanisani. Unaposikia Best Voice, unakuwa unasikia ni Kube Drama. Tuko ndani ya jumba la Dhahabu JC Productions. Karibu katika show yangu kama unajulikana katika jina la JC News. Mchezo usichezee. Behind camera all black. Nite Kube Drama. Asante na shukrani kwa umeshachukua time yako nzuri ya kubonyeza button nyekundu ambayo tunasema ni kusubscribe. Uno musi umutumira wa kawaitwa Rajais. Ndakuna mkijia Rajais. Mzineza? Yeah. Umezimia? Mwinda sikanga mundi ikintu gisanzwe nkora ubwa mbere kwanza ndi umusianiste Iki? basi ndakina amafilm cineasta yeah. Hama ico ngiye ko ndumuririmbye aririmba profane nshaka yuko umubitira akapela ubunyene hama tubanza n'ibindi abajene biki gihe na marigara no kwinwera inzoga n'ibiyayura mutwe mwijora amazu bakayamena bashika muhira urwamoro kavuzwa muhira abavyeyi n'imiruho gusa kubwa gahinda kabo bibarutse aho nyine Rajais yeah. warigeze kuri mbere y'umuntu akakubwira ati ngo urashoboye mbere y'umuntu yes inde wari wese cyane wari wese uri kurakubita akapela akakubwira ati Rajais urashoboye okay kwanza ayo momo black kimo momo iki ngono kugira genda uandane ma repetition nimba wara bakubwira ati urashoboye kuri ico kimwe yaraguhenze parce que indirimbo yawe ifise note zingahe basi kwa kuvuga amajwi okay okay byari byambe ndaririmba ya kabiri ndirimba ya tumaririmba na basi ndashoboye kubita basi tu basi kwiyo ndirimbo nyene iyo nyene abajene biki gihe na marigara aho nyene we uririmba kugira ushike kuki jewe icyambere ndirimba kugira niteze imbere kuko umuziki nka business ndandazwa ikigira kabiri ndirimba kugira ntange message mu bandi mu industry ya music cyangwa mu dandaza rw'indirimbo wamaze gutanga amahera ngahe muri studio kugira uvuga ati ndurudandazwa umuntu ariko aravuga urudandazwa ifoke agarura amahera yiwe na nisho zingahe wamaze kuronka kugira ugaruza amahera yawe maze kuronka jewe nanshobora no kwenda cyaye mushasha sindimba zibisonye hama muri ico kiringo nyene ni hehe wamaze kugenda bakuvuga ati urafisa akazoza keza aho maze kugenda icyambere ntashobora imwe ndakora kiretse gusa abantu mva indirimbo yanje bavuga ati ewa nakuraje usaba subscribe bangahe muri channel yawe ya YouTube kubera iracyari cyane ifise 27 hama indirimbo ikaba ifise views zingahe ya mbere ifise views 437 okay ya kabiri ifise 227 okay hicho kimoja inabidi tukipite zaidi tuweze kuangalia kabisa kama huyo kuna ukweli miongoni mwa ukweli ambao wanaweza kwa kizungumza live bila chenga baada kama tunakumbusha kama ni all black turabandanya hama shaka udisugurire neza urawera ni indirimbo tumaze kubona muri YouTube channel yawe irafise abantu benshi bayirabye ubu wamaze kubaza umuntu cyane wari wese igituma indirimbo yawe irafise views nyinshi para kore ba subscribe impamvu nano menya kubera iki no comment Rajais ananiambia no comment maana ana kitu chochote ambacho unaweza kuongezea hapo tuendelea kwa maswali mawili matatu okay shaka ndaguwe plus imwe utore umuririmbi umwe gusa mukorana featuring sivyo Satbi Natasha Lolilo Black G na Fizo oya kirazwe tujyo Natasha kubera iki Natasha ndamukwiye cyane ubu wumva gute uhoye n'umuntu akubwira ati ngo Natasha nazi kuririmba naho bamuvuga cyane naho indirimbo ziwe zo bose kubera amahera aguma atanga uraza bwiki kimwe nawe bari warakora journalist wewe nyene
uvuga umuneti Natasha nazi kuririmba ijido akenewe ari umukobwa umwe yaretse ifoto yiwe acarambwira ati ngo muwe muhungu je nawe tubakundana nambwira none abuziki nyanyishuye ndenda kubagije ku bwawe we ubona ubuziki kugira ngo uvuga ati umukobwa wari wese ndamukene no murongo bazi nabwiye ikintu kimwe bavuga ati les goûts sont partagés sivyo mu ico gihe umukobwa ashobora kuraba umuntu akaba ati bana happy ntawe bazi cagaye kuko sindukunda bimwe niyo ngo ashaka kuvuga ko oya hariho n'abandi benshi abana bakavuga ati bana ye uyu original kuri we gusa mbwa ntibagira ikintu kimwe kuri we bavuga kuri jewe ngo Rajas ni original ndatumwe original sivyo ukicho wamwe ikivuga cyo burya koga sinzi ko uvyumva abakunda abo bakunda gusukuma inoti ubifitiye akanoti nta bindi ashaka ngo bakunda ingoto iyo mwisho gihe rero wavuga ko ashaka yawe yati abantu kimukwe acha fisi haruna bwati naramoye ko yari afite ikintu uri yatwa cyembere Rajas animvukira yahe jewe cyembuka imwaro mbese mu kumene bisoro kubera ko bavuga ati ngo abanyamwaro barakunda amahera amanoka avuga ati ngo abakobwa barakunda inoti eske livre abanyamwaro barakunda amahera nyene hama nawe nyene ukavuga ati ngo mukoresha inoti kugira umukobwa gukunde oyikuramo nyene so navuze ko nakoresha inoti kugira umukobwa nkunde navuze ko abakobwa benshi bakunda amahera urya nyene ariko arakugaya urashobora gukoresha amahera kugira ngo sinavuze ico uyangaye arashobora kubona ati urya muntu acafise ndazuma yangaye hano n'undi anyemera bivaye n'ibyo mbona bafise n'ibyo bafise abanyamwaro barakunda amahera ico kintu ni tugeze ico cy'amahera ndibaza vraiment aho no kubesha ko twese turakunda amahera ko ndavuga ikintu kimwe ubona ujya mu ntusi uri ntatembera mu ibarabara wewe wese n'abaruyo batwiye kubafasha ujya namwe habe katembera niyo mpamvu rero abanyamwaro bakunda amahera gusa bose barakunda amahera. Asante na shukrani kwa umesha subscribe kutoka YouTube channel yangu na niko ni JC Production behind the camera ni All Black. Rajas, ndagushimiye cyane kuba witabye akamo muri JC News. Nakaye kajambo shaka ko ushikiriza abafanzi bariko baraturaba muri aya masaha cyangwa bariko baratukurikirana muri channel ya JC Productions. Kuri JC Productions gusa. Nini? Kuri JC Productions gusa. Ni ukeneye kumvuga. Hit Gangsta.